shira igicuku kinishe sinyobe nagenda nemye nikandagira sinyobe nagenda nemye nikandagira sinyobe nagenda nemye nikandagira ndetse n'ibyayo aya gutera umugongo iby'isi ntibyoroshe byoroshe urumva ushaka gutera umugongo y'isi n'ibyayo nta kugira wemere ko Jesus man unakagutera iPhone 14 yashaje ukavuga ati iby'isi n'ibyayo wajina la ari ndi kwisi tekno nabitse ariyo mbona visi nene iPhone turagoye man gehonomu muri gehonomu turagoye oya yambuka igihama ibi bintu bya birumve ko nibyo bituma bya ntirumve ko nibyo bituma tudakira umukoresha wabonye kumucikira ivyo nivyejo urindiriye iki kuja muri studio urumva iryo jwi ryawe kunani Eric ndihira none n'iminota 22 nukuvuga yuko umushitsi wacu kuba ariko baradukurikirana kibiraho kuri Facebook yamaze gushika muri studio tumaze kumutwara iminota 2 murabanda ya mutubwira ukungene bivya lisanse kugenda ariko reka twakire umushitsi wacu muri studio karibu cyane murakoze cyane yego woshobora kwibwira bariko barakumviriza ndi umunyagitega nitwa nifasha Adonis abandi umwe mu bazoshinga ikigo bita Urundi Space gabanya gato y'umuziki ugira tumumve neza ico kigo kaba ari ikigo kizofasha abantu gutera imbere gukora ibikorwa mvabwenge no kugira beaucoup plus ya art culturel yego Adonis numvise urabinyarukije cyane urabinyarukije gose kandi ndumvise ari ibintu biri très intéressant ibintu bikomeye gose ndumvise ngo Urundi Space yego ndumvise igitega kameme igitega nahumvise presentation ibehera ndumunyagitega yego jewe ndashaka kumenya neza ivyo kutubwira ivyo bintu nibiki ni kigo kizoba gihari kugira gifashe ugwaruka mu gukura no mu kuza impano zabo mu bikorwa mvabwenge no kuvuga nk'ibiki art et culture yego hariho les deux principales turakoreramo hariho les arts plastiques agashamo za peinture sculpture n'abandi ma design dushoboka agaca habaho na art scénique ya théâtre slam poésie n'ibindi byose bishobora kubandanya yego none kugira ivyo bintu vyiyumvire uri mu artiste wabonye niciyumviro cawe canke arabo muri kumwe hanyuma ikico ni kimwe ica kabiri igitega nuko niho uvuka canke wahiyumvire kubera ubona yuko hari iyo besoin abantu babura ikintu ahantu bahurira ica gatatu naco kiraba kiraje premièrement de artiste slammer et poète kanene nkunda kwandika si kuja imbere birangora cyane hama kubera cake muvuze ko hariho besoin ego le besoin iriho ubu par exemple giye kura nk'abartiste benshi bigitega baje ni Bujumbura kenshi bakunda kuza bari sous-évalué kandi bari sous-coté nahashika hari akazi no abantu mu parvenu igisagara kiramunyuzura ngana kimashoboye parce que ntibamujera ntibamubona akiri kuri ya marché we yaramenyereye yadushaka kugira un centre gitega kubwo tuvuga tuti chaque personne ahari muri art akoramo d'abord barabanza akamumenya on organise des événements des formations kandi kanini tukabaha na espace d'expression yego aronka umwanya wiwe egome hakomusaka cabaho nagacika banke nario de rencontre entre les personnes babashaka kumenya ico kintu nyamba je nziko nandika nka poésie par exemple hari umuntu avuga ati ndabikunda mbwa byarananiye mugategeza gerageza ntabyo nize agasanga avuga ko byamunaniye ntigeze agerageza kubiranga ariko bishobora si une fois bimweretse ko na yuko franchement ni ikintu coroshe gukora hama bigacuza gufatana n'ijya arsenic kuja imbere abantu biragoye kini vyese mbwira uti ingukwanza ingubanza urakunda bigenza peut-être avec le temps nihaza kumenya akabona ati bwa bundi ntibyari bigoye nijina narabaye bloqué hariho n'indi public ya gatatu nabandi c'est les consommateurs d'art bamwe bavuga bati jewe disure certain ntaco vamwo muganda akunda kuja kubiraho donc dushaka kugira lieu de rencontre ihuza iyo migwe abantu batatu yego mbega none benshi mu bakunda ivyo bikorwa mvabwenge kuza kuraba uwo mugwi wa gatatu wavuze baza gukonsoma l'art hari gihe bavuga ati none wavyigiye he bakabahora cyane yuko muravyigisha mugabo
nahari ibikorwa mvabwenge hariyo ama standard ego muri Urundi Space hariho abigisha muri Urundi Space hariyo ababitanguye bazokwigisha abandi umuntu azoza arondera guteza imbere iyo mpano yiwe gute premièrement phase préliminaire yo kwigishwa n'abandi bari ngaho donc basanzwe babikora twebwe nk'aba autodidacte cyangwa babikora barabyigishije ego agace za phase ya kabiri kwarondera nk'umuformateur mukavuga uti les bases urazifise au moins turabona ko il y a un potentiel à gagner en toi kwacuga ati katurondera undi muntu aze yapuye yapofondise kuri wewe hama le résultat yiko wacawe cavuyemo nico kica kija sur le marché rero babandi wa mugwi wa gatatu uduza nk'abantu baza kuba consommateur d'art bon mbwa twashatse gushiraho n'ikindi titwa art bar kuko hajya ntiwoja kuraba ikintu atakantu pisi ruhande donc uwaragati je ndaje mfate kamwe ndabe nawe kuntu ari karagira et sur les prix du revenu hariho un pourcentage de verser sur comme artiste nka bagira arsenic nyamba umuntu avuga ati nshaka kugira dessin yama dessin art plastique cumuha galerie ahama magacagira négociation ma pourcentage uti à partir de twagwera matière première nivyo agurishwa tel pourcent c'est pour toi de tel pourcentage 1000% pour la maison kugira bandanye tuma nguvuga hazoba ahantu jewe nze ndiko ndinywera agafanta ndaba umuntu ari karacapa live aho nyene ego stakaye ushobora no kuba umeze gutya uwundi ari karacapa gutya ukazona nagucafye oya aho ukaca wiyumvira ati kwiki nokora iki maze kubona ko byenspira cyane gose yego je numva ari ibintu biri très intéressant no kuri ni ibintu bikomeye cyane Urundi Space kweriki Urundi kweriki be yavuye ko ya be yavuye ko kweriki Space mu Congereza turaza kubigarukako kugira gasone neza twafatiye kuri cha Burundi donc avec la colonisation moi tu quand même créer un peu de nostalgie mu bantu twibutsa agaterme ka kera bon sukuvuga ngo twarakwiye ko bengiri bagiye ngiriho moi twose katugire Urundi hama Space en tout cas c'est comme on a kubunye abantu benshi akunda kwifokeza cyane gutonda twicongereza gose babwiye baske bagire un peu de fond kandi no gutera imbere kukidandaza je mperuka mu Rwanda ubu naho bari kuva gucongereza ukaza ku Gifaransa ubu uyu tuntu twose ni français gahi wacu ni mu Congereza kandi uraziza ndabiguteye blague ugiye muri alimentation umwana akavuga ngo dad can you bati umutamara ahagaze neza ni amashuri yo mugikwiye ariko umwana mu Rwanda nawe utse tutafero contraire umwana yubose akavuga ati papa peux-tu m'acheter un biscuit abantu bose barahindukira tumutamara royo nuko bimeze Urundi Space yego kameze neza cyane none murafise ama platform ma réseaux sociaux ahantu mushobora abantu bashobora kubona ni kintu kitaratangura kigiye gutangura ne canke musanzwe muri kukivi muri kuri phase yahe muri uwo mugambi ubu nye twa turande d'abord phase yo gufata ahantu twokorera parce igitego ikintu ca espace donc fatiye ku nzu kuri biragoye cyane mbwa avec la semaine prochaine ma plateforme digitale azogeza abantu zo installer peut-être site ni ishobora guteba gatoyi ngabo ma réseaux sociaux oui on va commencer à être actif mbwa n'oublions pas que tumaze kugira événement ya mbere donc twareko n'abartiste b'Igitega yitwa festival 3 cahiers un stylo 3 cahiers un stylo donc le festival il c'est but yo gufasha abana kwiga donc tukora n'abartiste bose b'Igitega bénévole kandi en même temps contribuable umuntu wese aza ari obligé gutanga muri twebwe abartiste amakaya atatu n'ikaramu même voire plus yego hama twarashoboye kweganya amakaya ashaka ku majana 9 n'amakaramu amajana 3 rero yarabaye distribuer abana bagiye ni bangahe 110 wow bagiye ku ishuri bafashijwe niyo festival bose barakwije bravo niyo ni activité ya mbere mutwe twategura indi ya kabiri ça sera un camp culturel dushaka kwigira Igitega pendant un weekend ngiyo ni nzo turavuga agabye quand yo kandi twitegura mu kwezi kuza izo bimeze gute en fait ni quand ya éveil artistique ari abantu benshi ni kategori mbere nababwira bamwe bavuga batakenda gukora iki mbwa simbona exactement comment le faire donc je kurondera ahantu tuja kaba comme un camp pendant vendredi jusqu'à dimanche on akaba hari base bakabona ukuntu bimeze entre artistes ego igaciba nka co-working art space donc jewe ndazi mu ibintu byo gukina ivyese ndaje gupartager experience tuvugana ibitugoye ego hanyuma none muzohera Igitega murafise umugambi wo gushira mu zindi ntara mbega haza abaza guparticipa n'abanyagitega canke
na jewe ndashobora kuva i Bujumbura nkavuga ati burya nje ndakunda gukina théâtre reka ngende muri Urundi Space kuvyiga twe mama objectif d'office azoba ari un centre ouvert à tout le monde ushaka wese yego nta contrainte nta nakimwe ushaka wese araza gusa nk'ubune ko intango yamigora kenshi tugomba kwibaza cyane Gitega mugabo on peut faire des sorties tugasohoka tugatika tujoga nka pièce de théâtre dufate nk'igisuru kwerekana ofet ari ahantu uvuga uti nk'uko ngaye Bujumbura benshi barabitse yego ngaruka tukavuga tuti ka tugende nka ziya za Rutana ziya za Gihofi kuko ho uvuga uti aha hantu ntibazi n'ivyo ari byo umuntu akabafasha kubimenya kuko des personnes hari usanga ejo ashobora kuba umuntu ashobora kwandika ikintu gifise nuza gifise poids bavyige nabo ego mbega none ntimulimita kugira ngo gushobora kubigisha vyorohe nukuvuga jewe ngira nigisha abantu gucapa sishobora kwakira 30 icarimwe ndashobora kudasuiva ingene umwe wese agenda aratera imbere mwakira gute mwibaza ko muzoza murakira gute nk'ubu ko tuzotugira utangure vuba umuntu d'abord kenshi kugira ugire limite mbere avana umuntu agira yigisha limite yiwe hari uko bwira ati je nka jewe 10 personnes ni sawa donc le formateur nari ntumuremere kumbwira tugira 50 personnes ashobora kuvuga ati jewe barashobora kungora donc umuntu aje gufasha ushobora kubwira uti je ndaje mirimo maximum ushobora kwakira dufate 20 personnes nacakora ku byatubwiye je ndafise ikibazo watubwiye yuko muriko muritegura muriko murisuganya kugira murondere iyi espace yanyu hano mukorera Igitega hano adresse physique imigambi nk'iyo akenshi iragoye kuronka uburyo abantu babutahura abantu babitahura n'aya mashirahamwe y'amambasade nka kamo urabona radio yumvikana ahantu hagera kure murabizi yuko iyi domaine yacu y'abartiste ni domaine gushika kuri no saha abantu ntibaratahura ikirimwo mbega nka kamo ukaca usanga kenshi ngo ivyo ni vya bindi shahu ni ambassade runaka ni ONG kanaka mbega nka kamo nka wewe ubona un besoin ubona ico kintu ubona ikintu kimarira igihugu niki hamucutera nakama abantu bose bafise uburyo bashobora Gitega n'intara uherutse ngaha twari dufise umugwiza atunga w'umunyagitega ariko aravuga ati havuka banaka sinzi nuko avuka n'Igitega naratangaye cyane none ko dufise ugwaruka rushoboye abo bagwiza atunga bakaba bahari amafaranga akaba bitswe mu mabanki boko investisamo bokunguka iki ni maka bitegerezwe gushigikirwa n'ama ambassade n'amaje kuko tukunze kubibona kandi dufise amafaranga yere mu banyagitega nyene nabo abanyagitega kubera iki batovyikorera abana b'abanyagitega bagatera imbere bagateza imbere n'umwuga n'impano bahawe kintu cyambere novuga nobanza guhera ku cukuba kanura amaso uko exactement bazi ko umuntu agiye ibintu bya art ngo n'umuntu warumogi ngo nabantu ngo itabigisha ngo nimborego mugani babona harimo barunyi bakaba ego bariho mugatuma turabigituma ibari ingeso ntifatanye na ibari ingeso ari abantu bavuga ati jewe kugira nandike indirimbo ndagenda muri nature afata weed urabona meje medita nkaza numva amajambo araje bon niyo debate jewe kandi je sinaba judging imana imbabari ndabizi ko bitemewe na leta ariko sinaba judging akamukambere no kabwira leta ngo premier mugiye kuraba abantu benshi baradishura ubunyi haro benshi botunzwe n'ivyo bakoze mu by'intoke zawe chômage iraduga mugabo bakavuga ati kubaronderera ubuzingwa administrative génératrice de revenus mugabo akibagira ko même l'art et la culture ari secteur ya mbere akarorero umuntu ashobora gucapa ugasanga tableau yigurishijwe nka dufate nka 1 million 2 million nogiye kuraba ni bangahe yohemba nk'ubu yavuze ati ngandondera abandi bantu ngenga garida donc nibakirabe comme débouché y'abantu bashobora gukora kuko ati nyamba ndabikoze ukunda ashobora guhemba 10 personnes 20 personnes cyangwa se muri la communauté hari um artiste muri twaduke yaronka ariko arafasha abandi bari kumwe yego hama indi categorie ya kabiri n'abantu ni entre guillemets les bureaucrates n'abantu gusaba sponsor akakubwira ngo urumva ngo bengi rangi nangaye kamubwira tware nangahe naye ngo ndagwaye twarimo ubundi ugasanga nakwakira akubwira ko gacabwira umusekreteri ati burya ntazogaruke ngo yaguhaye rendez-vous niba dufashe kuko hari igihugu mwana wafise muhira ushobora gusanga ari muri kurankaza kandi yamucapira kandi kakereka umuvyeyi azovuga ngo ngo c'est vraiment un enfant talent muganda ariko arafasha abandi bana kudevelopa le secteur hamindi kategori ya gatatu mpagarara cyane ko n'abavyeyi reha guturubika abana usanze ahantu yanditse akantu ngo motif ngo hakwiga nkugira ibi ego seba kwiga ni byiza mugabo peut-être yabigize muri temps libre yiwe si twese twaremye kugira ngo tuzokorere mu biro si twese twaremye kugira tuzokorere tuba ministre ngo president il y a des artistes parmi nous tuko turaba décourager
kubw'intege z'abantu batari kwazidutera atari kararonka support y'abavyeyi ndakunganire gatoyi mon frère je ndibuka yuko ibyo bintu vuze ni ibintu byambaye ko cyane mu buto bwanje hari ibintu byinshi byankwega mu buto bwanje bigatuma en fait ubwenge ntububuze sivyo ariko umutwe wawe nukuri nuri muri biology na nuze umuvyi akazogukubita je ngumutama wanje yari yarankubise nene nabaye kuntaki akazonkubita gushikana ariko mu nyuma ugasanga hari yantu ikintu kiguma kigukwega utazi nawe ushiramo inguvu nawe uvuga ati ngo je ngire nige ngo ifo yuko ngo umuvyeyi yankubise oya ndibikunda umuhari kuririmba kugira ivyo bintu kubana n'abantu kugirane ariko nibaza yuko ifo yuko bihinduka yabivuze ego ni ibintu vyiza cyane jewe nagomba kubaza neza nk'abagwiza tunga nari nakibajije abagwiza tunga bavuga igitega tubahamagare barakumva nawe uri umunyagitega niko washitse uvuga sivyo uravuga ati je navyo nza gutwara ibujuma navyo ntwara hehe navyo ntwara aho datavuka ndabitwara aho navukiye nanje aho nakuriye abo banyagitega ko mbona bariko barasangana hamwe ivire Bujumbura nabantu twemera tugira respect baraje ngaho uherutse baratubwira ngo abantu ngo hari yagitega ngo arabadandaza benshi ko arabanyamuji bamaze gutembera ibihugu akamubateye nakaye mu frère akamunda bateye nibagaruke bashobe barabagitega ahigeze ubonye babanze babone exactement ko hari abaharwaruka ruhari rukeneye ko babafasha kandi mu gufasha dusaba nubuhe niko bogageza bakaraba muri bijya byinshi dufise dukeneye boduha nk'umubonano nk'iminota nka 30 tukambwira nka 5 vya mbere bishoboka yego aho urumva yuko iminota mikeyi gusa wewe ushobora ubonanye n'umugwiza tunga avuka igitega yego gusa waguha umubonano ibindi urimenya 30 minutes ndambwira 5 vya mbere bikenewe kandi ukamukonvenga neza barasavye umubonano iminota 30 gusa murabumva yego turashaka yuko umunsi umwe tuzokumva yuko hari umu artiste ariko arabica bigacika mu gihugu cahihi tubona basohoka bavuga ati Urundi Space ni tugenda nahereye muri Urundi Space tubabona apana ibi tubabona ngaha ai kuri kuma ntuze kuri imbere na ntuze tubabona kuri France 2 je nahereye aho mvuka cyane gose twari dufite ikintu cyitwa Urundi Space birashoboka cyane birashoboka abamargaje turabona bariko baratanga interview abantu bava muri Senegal kandi tukabona bava ahantu hasa nahiwa aho hasa hari musi yahiwa mon frère akajambo kanyuma subira uhamagare usubira utubwire Urundi Space gato y'amajambo makeyi tubwire ngira na contact umuntu ashaka kubaza ibindi iyo yoro baraca kubo yego Urundi Space azoba ari kigo kije gufasha ugwaruka mu kubakangurira mu kubamenyesha no mu kubatuma bashobora kubaho mu buryo mu biga bwenge bakorakora kazoba ari ikigo kizogagaza igitega niyo tuzokorera n'imizi izobiri kuri centre ego hama les contacts hari iwanje donc 71 740 946 ni ya WhatsApp amindi nayo nundi kwa Simon Carmel Ntwari mu associé nimero yo banza kuyera ko sindeze ku mutwe exactement ntacu ariko abantu ngira twoba turasozerana ikiganiro urakoze cyane tugushimire nizere kuzogaruka utubwira kandi ndakwifurije yuko Urundi Space tuzo mu minsi mike twumva ibikorwa byatanguye kandi biriko biraramura abana b'igihugu munatujya kara ku munsi wa lancement ndibaza ko amwe muzaba batumire murakoze ndibaza ko umunsi yingenda gutumiye nti karibu dufasha akantu kamwe gufasha igitega ndahakunda igitega ndahakorera n'igitega banyeretse urukundo guhera muri 2016 ndahakorera kuri alliance ku muganuro n'ahantu hanje cyane ndafite n'ubutumwa umuntu yantumye yego mushikanje ngo ni umufana wawe cyane gose nibishoboka yego ari igitega cyangwa ari Bujumbura ari ino yego oya jewe araza tugene kujya cyangwa ndi bakubita gucyaye kuri ntuze kungoma baracaka ivewe kungoma turagushimiye cyane ego merci beaucoup murakoze reka dushimira abantu bose message ni nyinshi ndabaramukije ndi Bayore reka dusoma amazina hariho Ferdinand Munyakabiga hariho nuze ya merci sana mwakeye kiyago Erike ni benshi cyane nabyo twovamo tubashimire cyane
abantu bagize ico bavuga kuri deba ni benshi tubashimire cyane Imana ibahezagire twebwe hacu zosubire jo treto mu gatondo mu gaturuturu hanyuma ibiganiro biba bihagaze kuki iradiyo niyo kugwiza umwimbu hanyuma turavuga ibiganiro bijanye no kugwiza umwimbu turavuga n'ivyaro social kuko navyo ne birakenewe hanyuma tukagaruka tungera tugwiza umwimbu tubibutse neza yuko tegeza gukora kugira twiteze imbere tubabwire tuti bye bye. Bisous.